Oh, utreye, oya utreye. Urabizi utreye ni kuri vraiment. Ubu turi muri periode ya coronavirus. Ibintu ngo vy'amahoro, ngo yambu, ngo ibiki ubu vraiment ubu kabisa ntabirimwo. Neba sindamukuramukije rimwe ega nari ndakumbuye. Ndabizi utreye kunkumbuye, mugabo urumva leta yarashizeho. None leta turayibona ngaha. Hari umupolisi n'umubona haje. Ndabizi. Nta mupolisi hari ndabizi mugabo leta kubona yarabishizeho si kuneza ya leta, ari kuneza y'uwacu twebwe. Ahubwo utreye inyuma gato ya utreye haciho ngaha distance. None ubwo munyiruka imbwira basi kutanshaka ko. Audrey sindakwirukanye mugabo urumva Audrey igihe turi muri ya des mesures prises n'ibindi byo kubarego zima gato ahubwo nagoma ndabwira abantu mwese umeze nka Audrey fuko muzamurumviriza izi manuro twahawe muze murakaraba incuro nyinshi burya abantu baravyitiranya iyi coronavirus womengo itegwa n'isukurike mugabo sivyo umuntu avuze ngo karaba si kubera ngo ufise isukurike ushobora kuba bavuye iwawe woze wifashe neza mugabo kubera iva muri propagation transmission iyo virus rero mu gukaraba uburiko urica yuko yoba propage nimba wayanduye kushobora gufungura ikintu ukikora ahantu ushobora kwegereza umunwa mugabo wakaravye birafasha ego abandi rawo ukamengo ngo nukwizera guke ngo je ndakuramutsa ngo James ukwizera ibiki oya n'Imana yavuze ngo tugendane ubwenge.